je nibaze ko atari ivyo ngo arahuma kubera ndamatsiko vyumva bivuga ndamatsiko ari amapost y'umuntu araho avuga ngo nazize gukubita Landry mugabo je bijya nibaze ko atari ivyo ni wa mwete usuba wagabanutse ushobora gutuma umuntu asubira inyuma ego nayo bundi umuziki ngaha ikibuga sinobesha ku muntu akora cyangwa ku muntu afite uburyo kiragaragara iyo wandikiye umuririmvyi atari banga ashobora kuguha amafaranga ngahi mu myandikirire bya bimeze gute mukorana gute muri rusange bo amahera ano umuziki wacu sinovuga ngo hariho benshi baronka amahera avuye mu muziki mugabo ari habayaronka rero jewe sinovuga ngo igiciro canje niki hariho nandikira kampa 5 nufse 4 ndayahitana ko ngumye kwirigara canke ndyamye mu gitanda ntaye ndonka na 3 ndayahitana mugabo kibe cagikorwa basikibamwo kubahana je ndakunda umuntu anyubahe kujya mba nakubashe nawe unyubahe bibe vya bindi nkuko umenga nivyanciye aha oya nawe uri umukonesera indirimbo iryoshora yumva aje akunda kunyandika ati wumva jewe narinzi ko byari kugenda aba hypocrite umwumvisha indirimbo bashaka gufasha nambara akantu kosora nambara ibiki wewe wumva bitariko biragenda wanashaka ukamubaza ngo reka wahinduri ko wahindura ikintu na kimwe twoca twankana kumbe yavyumvise ari kawusha Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyi New Generation. Mugabo nazo yatangoye kera cyane. Yaje tuvuga ati bano bantu n'urungano mu rushasha kumbe umuntu yarakoze. Arongera arakora. Bari atari. Ndakuramukije Aubin-Lux. Amahoro y'Imana bane nawe. Meze neza. Cyane gose ni bwa bumwe. Bwa bumwe barize cyane. Indirimbo yawe irabaye hit, iraryoshe imeze neza. Lancement officiel irabaye abantu baraje barayitabiriye mu nyuma umwe mu bari bahagarikiye umuziki Indundi member aritavye Imana. Wavyakiye gute muri rusange? En fait nagize lancement officiel indirimbo yanje twanyumviriza muri Campero. Memba yari umutumire nk'abandi umva sinaye kumwibagira uduserukira ijisho ry'abaririmvyi sinaye kumwibagira namutumiye ibintu biramera neza cyane Campero yari yuzuye abantu baje vraiment nico gikorwa cyanyuma ariko no gukoresha umuziki bayishimye muga mu nyuma twumva ngo atashe yagize ibibazo nabi atashe umunsi nyene muri iryo joro nyene baramugiriye nawe baramutemagura kabisa muga ntiyacikana caragorera kuri hwakare twaragiye kumuraba yaronse akanya inyuma y'imisi nk'itatu ingahe twumva ngo aracikanye umva vyari ibintu biteye agahinda ibintu vyangumyemwo nanje urazi iyo song no musi nibaza ko yibukiye shusho imisi yose ndayiravye ndafise n'ifoto bampaye umutipa araho yacapa yampaye ijya musi kwa mukado imisi yose ndayibonye mbona memba ndafise n'agapira burya upira twari twambaye ku mpanda kuri enterrement yiwe ndacaga bafise vyarananiye ugata abari atari cyane ni Aubin twumva amakuru avuga ngo yinje muri Abantu ikindi gihe nawe ati ikada ubwari ubucuti kubera ngo bwari ubucuti ko Fizo canke nabajya abaririmvyi muri Abantu bose bari abagenzi ni nkuko umuntu ashobora kumbona hajya akibaza ngo ndimwo ndetse muri Abantu bwari bwa bucuti ego vraiment kubera iki Aubin kuva muri nyumviriza yarasubiye ibindi bikorwa ariko ntiyabana agaragara cyane ku nguvu nyinshi wari mu biki byari bimeze gute urabona uko ibihe bigenda umuntu uko akura niko ateragira ama responsabilité ari atandukanye rero hari igihe usanga umuntu yafashwe n'ibi canke biriya hano turabajene kwinstara vyonyene biratugora je novuga yuko ntivyanyura nacemera nk'umuntu yacitse intege mugabo ahanini ibikorwa n'ibi nyene turimwo ntizamwuga ntitwabuhevye warigeze kuririmba ko nturirimbe ngo gire n'uturimbo dukundwa umenguri wawe wa mwana akoze agatoki mu buki ko jeje mu buki agatoki
ukagira ugafye tugaheza agatima baguma hahandi nyina zisubirayo nicyo tumona ntitwabihevye kandi jewe sinovuga ngo ndapotera cane kuko je akenshi ndashobora no kudagaragara nka jewe muga akagaragara abo nandikiye ico kinegeze kumva ngo hari abarimvyi benshi wandikira bari kandi tubavuge mu mazina ziko navyo nkunda jewe batabikunda so iyo wandikiye umuririmvyi atari banga ashobora kuguha amafaranga ngahe mu myandikirire biba bimeze gute mukorana gute muri rusange bo amahera hano umuziki wacu sinovuga ngo hariho benshi baronka amahera avuye mu muziki mugabo hariho abayaronka rero jewe sinovuga ngo igiciro canje ni iki hariho nandikira kampa 5 nufse 4 ndayahitana kuko ngumye kwirigara canke ndyamye mu gitanda ntaye ndonka na 3 ndayahitana mugabo kibe ca gikorwa basikibamwo kubahana je ndakunda umuntu anyubahe kujya mba nakubashe nawe unyubahe bibe vya bindi nkuko umenga ni vyanciye aha oya waje unyinginga ama nkabigukorera tugaheza wowe ugashima nawe shima neza ntuce uvuga ngo nzoguhejo canke ngo urumva brother ngo uraswe inshuti yanje ngo mahera yamperanye aje utanguye kumburira indero rero nindi inshuti yanje kumva naje naharuye bikugo bwaye nanje hariye rero inshuti yanje kunda kucikubwira mukuru wanje ndagibibaza ndamuvuze bitari ngombwa so bimeze neza cyane bamwe bakavuga ati Aubin-Lux yazimye niko bakunda kubivuga muri rusange ngo kubera yakubise ikopera Landrypromoter koko nibyo je nibaze ko atari ivyo ngo arahuma kubera ndamatsiko vyumva bivuga ndamatsiko ari amapost y'umuntu araho avuga ngo nazize gukubita Landry mugabo je bijya nibaze ko atari ivyo ni wa mwete usuba wagabanutse ushobora gutuma umuntu asubira inyuma ego nayo bundi umuziki ngaha ikibuga sinobesha ku muntu akora cyangwa ku muntu afite uburyo kiragaragara ego yaho umuntu afite uburyo nyine avuga ati uburyo burakwiranye n'ivyo mbona urabona n'ibiganiro turacegwa kubera iki amadeplacement tugora yaho umuntu avuga ati mu bisata byose yabona umuntu yavuga ati ndifitiye akaduga kiwanje kari mu karonse n'igitoro ndani karonse igitoro tugishiremo sinari kugucereza kandi sorry ndasabye igongora gucereje kandi Imana nawe guhezagire wanyihanganiye oya nuko bimeze uko kugira umutima ubabare no kwihangana iki terrain yacu iri vide vraiment ufse uburyo ukagira tana nta bindi ubuhejeje urashobora kuraba terrain gutyo ukabona bari mu kibuga ukavuga ati ndashobora kuyintegra vyoroshe wanashaka ko we nturumva umuntu akubwira ati yo man indirimbo yawe irarenze ariko wayisohora ukamenga na kabushi ako kantu rero mugari giye usanga dufite inshuti zibi ari giye bifite n'abagenzi ntibashobora kubihuriza ko bose ari giye ukubitwa n'umugenzi bamukwita akajya akavuga ati bro uruwa mbere indirimbo ni rwawe nibazoguhende nawe uri umukoneseri indirimbo igihe ushobora yumva abenshi bakunda kunyandika ati wumva jewe narinzi ko byari kugenda abahipokrite umwumvisha indirimbo bashaka gufasha nambara akantu ukosora nambara ibiki wewe wumva bitariko biragenda wanashaka ukamubaza ngo reka wohindura ko wohindura ikintu na kimwe twoca twankana kumbe yavyumvise ari kawusha harakaho kavuga ati gasimba batumugenda bajya niyo twita abahipokrite kandi si vyiza ko umuntu akuburiza hihi byari vyiza ko umuntu yisanzura umuntu akubwije ukuri akakubwira ati iki kintu cawe ni zero muri uwo mwanya nawe uwo mwanka ejo uzomutahura uno munsi uramwanka ejo uzomutahura kandi abaguteye intege kandi yambwije ukuri biba ari bon cyane mugabo benshi bakunda umuntu ababwire ikinyoma kiborohera ku mutima kandi ico kinyoma ari abarinzi benshi bamaze kubitakariramo cyane tutazi naho bageze naho bari
ngoro watari ntukwiye kugendana naba ntukwiye gukorana naba ntukwiye kwicara ngaha kuri revugeze ko usanga abo bantu ariko barakubuza kwicara nibo bantu bahora bagupushinga nibo bantu bahora bagusabira amadiri nibo bantu bahora bagufasha namba ari kwandika cyangwa kugira iki ubu baratanguye kubakubuza ukaca kumanika kuri plafond utariko birangira ukorotse nk'inyoni ipfuye. Watsoanye indirimbo na Big Fizzo shasha nibaza ko ari n'inshuti n'umugenzi cyane by project yari maze igihe kingana gute abantu bako yakira gute muri community ahantu usanzwe ubaye? Bo ni projet yari maze imyaka nk'ibiri uretse ko ubu bintu vyoroshe beat ushobora kuyihonovera ku ma sound mashasha iki nico gituma wumva imoto ubushasha yumvise umengana shasha ariko twari tuyimaranye imyaka nk'ibiri. Rero ni projet itatugoye cyane gukora ahubwo icatevye n'amasanamu twagumye dukubitana ama contre-temps abonetse ugasanga uburyo ntiburi hafi waburondera ugira uburonke yamaze gucuma uko asigaye ari umuntu aguma yashaguruka sanga tuguma tugira ama contre-temps ukuntu indirimbo projet yaje ku clip yaje guhera mu kwezi kw'icumi mu mpera mugabo nawe casanga ariko asohora album akogira promotion ya album ntivyari koroha kuca ntivyari koroha ko mfasha promotion yayo ko mutamurabizi agize ako blessings ni izina rikomeye antuka ngira nuwo bamwanga aremera basi ibintu kwa bizi ni novuga yuko ari Big Fizzo cyo kumwe n'abandi baririmbyi nk'umwe canke babiri ariko ari igihe tubabura gatoyi ariko iyo baje bakaza baje ariko turabura n'abasubira muri cya kibanza nibikunda bari nibikunda man Fizzo afite experience renze cyane bro je twarakoranye projet yanje nari maze no kumusanga muri studio akatari gake si wa unda kubwira ati peti yangu sohoka ndiko ndakora oya je arambwira peti ngo ingo ntutaha ingo icara ariko arakora arakubwira ati wumva gute ntakunda no mu hypocrite mutwe ko turavuga cawe ngo birakaza umubwiye birakaze gatatu abwira none bro bikaze vyose ako kantu k'ubumwe urakunda guhagaza cyane akano k'ubumwe rero karishi tugize ubumwe zotera imbere nuko kwimana karisha abantu akano k'ubumwe fuko tugira ubumwe noshigikire Patrick ngo ni kubera ngo mufanye ikintu canke mubana canke afite ikindi kintu yagukore shigikira igikorwa ciza gusa namba Patrick yakoze vyiza uno musi mushigikire namba yakoze bibi mwegera ubwira ati monami wakubise swata kweli subirayo ukora kandi kantu ni vyiza birafasha muri uwo mwanya urashobora kubaza kwaca kwanka mugabo agiye hajya kiriyumvira gano tubayeho twiyumvira yiyumvira araza kubona yuko utamwanka wamuhanuye je rero ikintu gusa nosaba nuko twogira ubumwe burya nubwo team sindabukunda ko ari gihe mugira team ugasanga abantu babaye corrompi bumva bakwiye gusupportinga naka bakwiye gupartage ibikorwa vya naka hama ivyo bakabireka ivyo bindi no mu makonse uzobona abantu sanga abantu bigawe basanga basani barakundana abafana ariko baragwana urumva ico kintu bari kibaza cyane birababaje twe turakundana ariko ugasanga baragwana kandi twazumvi ari hatari so ndagushimire cyane tuze duhure n'ikindi gihe umeze neza cyane warateye intambwe kurutahuri ivyo umuntu bayifuza kugira umuntu atera imbere merci beaucoup imana ibahezagire ciao